turagushimiye Mana, urakoze we wamahibihe bidashira wamutugirira neza. Jambo ryawe rigiye guca imbere yacu rihindure benshi ku migabane yose y'isi, abantu bakizwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka twishimikize ijambo ry'Imana bakundwa. Twishimikize ijambo ry'Imana riri mu cete kigira kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Iyo Timoteyo muramuzi, numwe yarereshejwe ubutumwa bwiza na Paulo, hanyuma yaramutoje neza, amugira training zose zibaho, bena training zo kuba umupastori, umuzejwa shengero. Marazi igihe aviriye muri Efeso, yamusigiye ishengero muri Efeso, hanyuma Paulo kugendagenda mu bihugu vy'Igalatiya hariya hose. Timoteyo yasiganye ishengero ryo muri Efeso. Muri Efeso naho muri iki gihe ni mu gihugu cy'Ubuturukiya, niho aho tusangana ya mashengero yose ndwi. Nubwo hari utuntu twagiye turahinduka kubw'imipaka, ariko ni hajyanye n'icyo gihugu cy'Ubuturukiya dufise. Yesu nashimwe. Kadusome kabiri, icete gira kabiri cha Timoteyo, cyandikiwe Timoteyo, igice ca kabiri turasoma ku murongo w'8. Haravuga ngo, dusome izina rya Yesu Kristo ngo, wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nkuko ubutumwa nahawe buvuga. Yesu nashimwe. Paulo rero yariko yandikira Timoteyo. Timoteyo nawe tukamaze kuvuga ko ari umwana wiwe yavyaje ubutumwa bwiza. Bene data, mfise ijambo ryo kwibuka umwami Yesu, kwa mu muntu twibuka. Mu vy'ukuri benshi ubu bariko bibuka abantu babahanuriye ibinyoma, abantu babahanuriye ivyiza ntibaryohera mu matwi. Nivyo bariko bibuka, sanga bariko barabakurikira abo bantu mwanya wose, kandi bariko bajana mu mahonero. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo twame twibuka Yesu Kristo yakomotse mu ryo rwa Dawidi. Yesu Kristo niwe dukwiye kwibuka, kandi iyo umuntu amwibuka ashishikara kurondera gusa na Yesu, gusa na Yesu muri vyose. Umuntu agahindura ingeso, umuntu akagenda none harondera guhinduka rwose, ariko kubera aba yarateye intambwe ya mbere y'ukwihana. Nuko rero muri ibihe hari ijambo ry'Imana riri muri, naryo turashimikiza, riri muri Yesaya igice ca 21, turasoma hajya 11 na 12. Havuga ngo, imburi yo kuri Duma, ngo imburi yo kuri Duma harumpamagara ari Seyiri, ati yemwe mushibamye ijoro rigeze hehe, yewe mushibamye ijoro rigeze hehe. Wa mushibamye aramwishura ati bugira buce kandi bwongere bwire, nimwagomba kubaza mubaze, muhindukire muze. Yesu nashimwe. N'uyu Yesaya nawe nk'umuhanuzi mukuru, mu bahanuzi babayeho bakuru bahanuye vyinshi, kandi n'uyu yahanuye kandi vya Kristo hasigaye imyaka irenga 700 kugira ngo Yesu avukire hano ku isi. Nuko rero ngo ijoro rigeze, bene data, igituma twokoma twibuka Yesu Kristo nuko ijoro nuko bugira buce kandi bwongere bwire. Mu by'ukuri bugira buce ku mugororotsi, ariko bugira bwire ku munyavyaha. Umuntu wese atatunganije ingeso ziwe nziza, umuntu wese atihanye, umuntu wese ari mu vyaha, ari mu busambanyi, ari gukora ivy'isoni nke, ari mu mashari, ari mu nzigo, igono, ibyaha vyose, umuntu ariko arakora atihanye ngo atumbere Yesu Kristo, uyo muntu bugira bwire. Ariko ko mugororotsi bugira buce, hazi igihe ciza cyane, igihe umuntu azoruhuka, kuko inzamba ishobora kuvuga umwanya n'umwanya. No kuvuga twame twibuka rero Yesu Kristo. Benshi muri ibi bihe hari iki cyambere bariko abantu benshi bibuka abantu bababwira ibya deliverance. Bene data, iki tucitwararike cyane, aho uri hose wamumenya neza nimba warihanye vy'ukuri neza. Uyo muntu akubwira ngo
kugira ngo imizimu iwanyu kuveko ngo nuko ngo ubanza kugirirwa deliverance, uwo muntu ariko arakubesha, kuko ijambo ry'Imana suko. Iyo umuntu afukamye agasaba imbabazi akozwa n'amaraso ya Yesu, abicaremwe gisha, ngo ivya kera vyose biba bihindutse, hama ngo akazi bindi bishasha. Yesu nashimwe. Iyo umuntu akubwira ivyo rero nukuvuga wewe hari intambwe utaratera y'ukwihana kozwa n'amaraso ya Yesu. Bari kuca abantu bazimirira muri ivyo nyene, ngo je ngo sinigeze ngirirwa deliverance, gushaka kugirirwa deliverance, gushaka kugirirwa ibiki. Wame wibuka Yesu Kristo yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi. Iyo umwibutse ugafuka mukihana, ivyo byose birarangira mu izina rya Yesu Kristo, nta bindi vya kera vyose bica biyava. Yesu nashimwe. Hari n'abandi bariko bibuka abantu bariko bakora ibitangaza. Hari abantu bagirisha n'amapublicité ngo twebwe ngaha kuzoba dufise igikorane, ngo kandi ngo impumyi zizohumuka, ngo tuzokora ibitangaza. Yesu nabaharire cyane abantu ntibazi ivyo bakora. Bene data, iri jambo ry'Imana rivuga ngo bugira buce kandi bwongere bwire. Eka turi mu bihe vyiherezo, turi mu bihe turindiriye gato gusa inzamba kwivuga. Ukuvuga muri iki gihe naho hari kibazo, abantu bashabajana nyabahururu, baca bakurikira ngo nivyo bitangaza, abantu bakajayo ngo nibite, ariko nibitangaza fake. Mu vy'ukuri ni koko Yesu yaraduhabwa ububasha avuze ngo muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire, kandi ibimenyetso bizoneka kubizera ngo nibi, ngo zorambika ibiganza ku bagwaye bakire, ngo azogicisha ntikizobisha n'ibindi bimenyetso byinshi. Ariko kubera ko tugeze mu gihe cyo gusatira kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, hari abantu bariko bambara irindi koti na costume nka umengo ni ntama, mugabe imbere aramabingira. Kuko Paulo mu ijambo ry'Imana mu ceti yandikiye abikorinto abitesalonike avuga ngo ukuza kuwo mugararije ngo kuri mu buryo bw'inkomezi nyinshi, kuko barakora ibitangaza nabo, ariko ni bitangaza fake. Nkuko no muri Egiputa abakorera abapfumu bakorera Farao barakora ibitangaza, ariko Mose umukozi w'Imana inzoka imwe yarazimize zose, igitangaza c'ukuri. Ariko nabandi barabikora ibitangazi, inkoni zigahinduka inzoka. Rero mwiyubare bene data, abantu babwira ngo bitangaza, igitangaza ca mbere kibaho mu by'ubutumwa bwiza nuko umuntu ahindukira kihana, agafukama, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, umuntu akavuka ubwa kabiri. Ico nico gitangaza ca mbere kibaho, ibindi bisigaye Imana igenera bigukorera. Yesu nashimwe. Kandi mu vy'ukuri iyo wizeye ukihana ugakurikira inzira neza, ukarondera kuzura ubushobozi bwa mpemu yera, ukagendeshwa na mpemu yera, ivyo bindi babwira ngo kazana ngo tubakorera ibitangaza ntibikunda, ntibibaho. Bene data, vy'ukuri ntugire ngo uri muto. Muri muto mu bwami bw'Imana uri mukuru. Reka kujana nyabahururu. Harimwo abandi bariko bakurikira ibijanye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwo kuzimiza abantu, bahanurira abantu ivyiza, ugiye kuronka amafaranga, ugiye kwagukirwa, ugiye kuja handi hantu, ugiye gutera iyindi ntambwe. Bene data, twirinde. Jambo ry'Imana rivuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi, ngo nkuko ubutumwa nahawe uvuga. Yesu nashimwe. Niryo jambo ry'Imana. Reka kwibuka kwama witwarika ngo deliverance. Nimba warakijijwe vyararangiye, warakijijwe, shishikara usenge, uzure mpemu yera, ufate imisi yo gusenga, ufate imisi yo kwisonzesha, wamane imigenderanire myiza n'Imana, wamusenga Imana. Vy'ukuri deliverance iba yarangiye kijya gihe wihana ugakizwa neza. Nta bindi bikenewe vy'ibindi by'abasokuru vy'imizimu n'ibindi, ivyo ntibibaho. Barabahenda, ivyo ntibikunda, kuko bawarahindutse icaremwe gisha.
nta bindi bisigaye atari ukukurikira Yesu, kwama wibuka Yesu Kristo no gukizwa no kwama witunganya umwanya wose. Yesu nashimwe. Hanyuma bene data, muri ibi bihe vy'ukuri ngo bugira buce kandi bwongere bwire. Iyo ni mburi bene data, bugira buce kandi bwongere bwire. Abantu bari kubatwara mu vyumba by'amasengesho bakabashira iyo ngo bariko barabasengera. Hari n'ivyo babasiga, harimwo abo basiga amavuta, hamwe basiga ibiki. Bene data reka ujana inyabahururu. No, menya ko nimba warakijijwe, mbega ivyo vyumba by'amasengesho aho baza kugusiga amavuta, aho baza kugusiga ngo ni vyavuye hehe, ngo nivyo bigufasha, ni hehe Yesu abitubwira. Bene data, Yesu yarabimaze vyose ku musaraba, ngo vyose birarangiye. Ngo vyose birarangiye. Yesu nashimwe. Naho hose vyose byararangiye, mwene data, reka kuja muri ivyo by'ubuzimire. Guhera uno munsi fata ingingo. Ntagira umuntu numwe yongera kuguhena ngo ari kugusiga amavuta, ngo uri mu cyumba c'amasengesho akagusiga amavuta, akagukora ko. Turabazi benshi babizimiriyemo. Turabazi benshi barazimiye, ubu basigaye bakoreshwa na Satani 100%. Kandi mu vy'ukuri no kugeza impwemu zose, kuko impwemu utava ku Mana iragaragara, iraboneka. Uyu muntu usanga gukoresha amareba. Benshi usanga ari mu mwanya wose ngo Imana imbwiye ngo. Umwanya wose ngo Imana imbwiye ngo. Mu vy'ukuri ntitubiharira, Imana iravuga. Ariko geza neza iyo mpemu yisuzume. Iyo mpemu iguma ivuga ibyo bintu yisuzume. Reka kwemeranya navyo ngo Imana ngo iravuze ngo ni koko. Yesu nadutabare. Kuko wewe nturi muto. Menya neza urutonde Imana n'ingene ikora. Menya neza ugende ukoreshwa n'Imana. Urondere kugendeshwa na mpemu. Kandi Imana izoguha kurobanura impemu izarizo zose. Nimba ari impemu itava ku Mana, Imana izoguha kuyirobanura kandi uzoca ubibona. Nuko rero ni ijambo ry'Imana ngo wame wibuka Yesu Kristo yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nkuko ubutumwa nawe. Wame wibuka. Ibi bihe vya nyuma rero turimo, Paulo yandikiye Timoteyo ngo mu gihe c'iherezo ngo hazoba ibihe bigoye cyane. Ibihe bigoye cyane. Ubu nibihe bigoye. Abantu bariko barazimira, abantu bakurikira ibitangaza, abantu bakurikira gukorerwa ngo deliverance, abantu bakurikira ngo kumva ubuhanuzi bwo kubavugishwa b'ibinyoma, abantu bariko barakurikira kwizera ngo batura amazu, batura amahera bagiye kuronka, batura ibiki, ibintu byose bariko bizera ngo bariko bizera mu kwatura. Ariko ari ukwizera kwatura Yesu Kristo, bakizera batura amahera, batura inzu nziza, batura kuja ahantu heza. Yesu nabatabara cyane. Yemwe nturi muto, wame wibuka Yesu Kristo. Emera umwibuke. Yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi. Yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi, niwe mucunguzi dufise. Guhera uno munsi vy'ukuri ni mburi kuri wewe. Wame wibuka Yesu Kristo. Reka kwama wibuka we mu vyumba by'amasengesho bagusiga amavuta, bagusiga ibiki, bagushira kwibiki. Izo ni mpemu mbi zihumanye bariko baragushirako. Kandi mu minsi uzobona ugira ibibazo, uzobona uri kuragwaragurika ibindi vy'ibigwara, uzobona mu vy'ukuri usigaye wararashwe mbere mu myizerere yawe, usigaye uvuga ibintu bidatomoye. Kubera iki? Impemu ziba zarakuzengereje, impemu mbi ziba zarakuzengereje kubera ibyo vyumba by'amasengesho. Bagena ngo bari kugusengera uzokira, bahagushira ko amavuta, bahagushira ko ibindi bintu. Ivyo vyose bizotuma impemu bizigufata. Reka kwirukira abantu bavuga ngo bari kugira deliverance, ngo urafise imizimu, ngo urafise ibindi bisigo byahari. We nimba wakijijwe iki? Ko twebwe dukizwa, twafukamye tukemera amaraso ya Yesu Kristo,
mbega ikindi urundi rubanza rudutsinda nuruwe? No kuvuga vyose babihindutse bisha, ivyakera byose babishiza. Reka kweruka gukorerwa ibitangaza. Ico naco ikindi gikomeye kigoye muri iyi minsi ya nyuma, ijoro kandi kuko bugira bwire nivyo kandi bwongere buce, cyane bugira buce bwongere bwire. Nivyo bene data nifuje kugira ngo dusangire muri no mwanya ijambo ry'Imana rivuga ngo wame wibuka Yesu Kristo yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. N'uyu Timoteyo yarabigendeye. Yesu nadutabare, hanyuma mwese mubise ijambo ry'Imana, abaryumvise Imana niduhezagire twese. Yesu nashimwe. Amen. Turagushimiye Yesu, urakoze, watwiyeretse vy'ukuri, message ikore kuri bose, abantu bashishikare guhinduka, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami.